Igituma Ubushinwa n'Uburusiya vyahisemo kunga ubucuti na Irani nuko mu karere k'ubuseruko bwo hagati aho Irani isanzwe iherereye iki gihugu ari ico gikomeye mu vya gisirikare ari nayo mpamvu hakuba umwansi wacu woba inshuti yacu kugira uronka amahoro n'ituze ari navyo bice bisigura ko kuba hoza utabagura agasambagura Irani ibinyungu ku Burusiya n'Ubushinwa kuko bo baharanira amahoro n'ituze mu karere ubona ko Irani haranira kugira ibisasu honyanganda vya nucleaire mu gihe mu gitigiri cy'ibihugu bifise ibisasu Uburusiya burimwo n'Ubushinwa bigaca biboneka ko ibihugu navyo nyene biri mu badashaka ko Irani nayo kwinjira mu gitigiri cy'ibihugu bifise ibisasu vya nucleaire kuko Irani havigira ubuhangange bukomeye ndetse bigahava bigira n'ingaruka mbi ku budandaji Ubushinwa busanzwe bukorera mwaka karere ku ngoma ya Ali Khamenei muri Irani igihugu gicuti cyane c'Uburusiya n'Ubushinwa ugufashanya kwabo kwari guhagaze kuguhanahana amakuru y'ibanga y'ubutasi nayo ibice birenga 80% by'ibituro vya Irani bigashorerwa mu Bushinwa Irani nayo ikaharonkera ibikoresho vya gisirikare guhangana n'ubukene n'inzara vyari guturuka ku gufatirwa ibihano na leta ya Washington nabo bacuditse Venezuela ya Nicolas Maduro iki gihugu cyo muri Amerika y'Epfo ku ntwaro ya Maduro Venezuela yarabangamiwe n'igitsure ca leta zunze ubumwe za Amerika ku buryo zigifatira n'ibihano kuko hambavu yo kutamwemera nk'umukuru w'igihugu Maduro yafatwa nk'inkozi y'ikibi mu maso Washington ibi kugira ashobore guhangana navyo yunze ubucuti n'Uburusiya n'Ubushinwa leta ya Maduro yarahawe n'Uburusiya impanuro za gisirikare n'ibikoresho bizomufasha guhangana n'imvururu kugira igihugu ciyo kigarukana ituze nubwo Trump ataramworoheye iyi ikaba yari intambwe idasanzwe ku Burusiya yo kwagura akarere k'ubuhangange gushika ku marembo ya leta zunze ubumwe za Amerika umwansi mukuru wabwo aha ku rundi ruhande Ubushinwa nabwo bumaze kubona Maduro afatiwe ibihano na leta yiwe ivyari gutuma Venezuela ubuzima buca buzimba ubukene n'ikigoyi bigasasika inganda Ubushinwa bwaciye buha leta ya Maduro amamiliyaridi menshi y'ingurane yishurwa muri petrole aha Ubushinwa bukaba bwarahungukira cyane kuko bwavoma petrole nyinshi igera hafi ku bice 80% vya petrole yose yimburwa muri Venezuela ariko yaba Ubushinwa canke Uburusiya ntibigeze biyumvira kwiza inyungu bakura muri Venezuela ngo bamutabare igihe yategwa na leta zunze ubumwe za Amerika Libya ya Muammar Gaddafi mu gihe bari basanzwe bamaze igihe kirekera n'inshuti bafashanya muri byinshi mu mwaka wa 2011 aho Muammar Gaddafi yarageze aho umwasa ashaka Ubushinwa n'Uburusiya baranse kuza kumutabara aho yategwa n'inteko za OTAN ivyatumye Gaddafi ivyiwe birangira nabi umunyagitugu yahora avuga isi yose ikajugumira apfira mu mwobo nk'imbeba amakunga arorera kandi yarafise inshuti zitari zinaniwe kumutabara mu kwirengagiza agaciro kari mu bucuti bari bafite